Bakunzi ba B-Info aho muherereye hose ndabaramukije, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse n'imiryango yanyu. Turi mu masaha y'ijoro, bibaye ngombwa ko twifashisha buno buryo tutamenyereye gukoramwo kugira ngo dushobore kubashikiriza amwe mu makuru yashoboye kurangwa ku mirongo y'urugamba kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icumi umwaka w'2025. Amakuru yacu turaza kwibanda cyane muri Walungu no muri Masisi, niho twovuga ko habaye ibidasanzwe ku mirongo y'urugamba. Muri Walungu no bamenyesha yuko abahungu bo kwa Makenga uyu munsi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Muri Masisi naho inyeshamba za RDF zashoboye kwirukana Wazalendo mu bice bitari bike, mu bice bitatu vyose Wazalendo yashoboye kubitakaza, nk'agace bita Kasheke, kandi bita Bituna hamwe na Katoyi Centre, aho tuvugana habarizwa mu maboko y'inyeshamba z'u Rwanda. Reka rero ndabaha ikaze kugira ngo tuje mw'idonido y'iyi nkuru yacu tugiye kubashikiriza. Imbere yuko twinjira mw'idonido, nagomba ndagusabe wowe dukurikirana utarakora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ubikore mu ntumbero yo kudufasha kwagura umuryango wa B-Info. Ikindi nabamenyesha imbere yuko dutangura inkuru yacu nuko abantu mukunze kutubaza amakuru ya Musesanguzi Mwenza. Ico twamenyesha nuko magingo aya Mwenza arafise utubazo two mu muryango, niyo mpamvu atariko arabonekana nkuko yahora abonekana. Twizere yuko Imana niyamufasha akava muri utwo tubazo azosubira kugaragara abashikirize ubusesanguzi butandukanye. Abakunzi ba Mwenza rero mu musengere abo bishoboka kugira ngo Imana ishobore kumufasha asohoke muri tuno tubazo arimwo vuba cyane. Ku mirongo y'urugamba muri Mwenza nako muri Walungu uyu munsi ntabwo byari byoroshe. Tunabamenyeshe yuko magingo aya turiko turabashikiriza zino nkuru urwamo rw'amasasu rucumvikana mu bice bitandukanye byahajya muri Walungu. Muri Walungu cyane cyane mu gace ka Kanyora, Wangwashi hamwe na Mugogo niho mu by'ukuri ibintu uyu munsi bitigeze biba byoroshe na gatoya. Intambara yatanguye mu bucagucagu bw'uyu munsi bw'itariki 19 z'ukwezi kw'icumi, aho twovuga convoi y'imodoka za RDF yaguye mu mutego w'aba Wazalendo. Twarababwiye yuko Wazalendo muri iyi minsi basigaye bafise novuga itumatumanako rikomeye cyane gose, aho nabo basigaye binjira mu vyuma by'itumatumanako vyazanyeshamba z'u Rwanda RDF. Uyu munsi rero Wazalendo bari basanzwe bafise inkuru yuko iyi convoy ya RDF iza guca hano muri Wangwashi niho Wazalendo yari yategereye ino convoy ya RDF. Magingo bakihagera Wazalendo ica ibakirizako umuriro. Bari bateze imitego itandukanye, aho batega amagrenade mwibarabara, amamine antichar n'ibindi bikoresho bya gisirikare, aho bari bateze iyi convoy kubera ko zari imodoka nyinshi. Imodoka z'imbere nizo zaguye mu mutego, izari nyuma nazo abasirikare b'inyeshamba bari bazirimwo baca barasimba baja mu mashamba atandukanye ya hano muri Wangwashi. Magingo basimba Wazalendo nabo baciye babakurikiza amasasu, niho rero umuriro waciye utangura kwaka hano muri Wangwashi. Hano muri Wangwashi umuriro watse mu by'ukuri umwanya utari muto, niho abasirikare baguye mu mutego hano muri Wangwashi baciye bitabaza
bene wabo bari ku birindiro vya hano muri Mugogo. Tubibutse yuko buno buce bwose buri muri teritware ya Walungu. Magingo inyeshamba zavuye hano muri Mugogo zigiye gutanga renfort hano muri Wangwashi, niho igisirikare cy'u Burundi FDNB hamwe na FRDC baciye basubira hano. Bano bari bavuye muri Mugogo batangura kuhakiriza umuriro ku nyeshamba zari zisigaye hano ku birindiro vya Mugogo. Abari bagiye gutanga renfort babuze iyo bava niyo baja. Magingo bakididanirwa, niho uwundi muce wa FDNB hamwe na FRDC baciye batanguza uwundi muriro mu gace bita Kanyora. Ubwo teritwari ya Walungu iba iratsemwo umuriro, iraka kabisa, iratokombera. Koalisiyo ya FRDC bagavye ibitero hano muri Mugogo no muri Kanyora, baciye basiga baturiye ibirindiro byari bisanzwe birimwo inyeshamba za RDF. Sukuvuga ngo basiza bituye gusa, ahubwo bacanye umuriro w'amasasu, bongerako basuka essence ku tuzu twa gisirikare twizinyeshamba twari turi hano muri Kanyura na Wangwashi, maze baradomeka. Ubwo harasha haratokombera. Amakuru twaronse avuga ko mu masaha ya saa 9 inyeshamba z'u Rwanda zaciye zirungika renfort yaje iva mu gisagara ca Bukavu kugira ngo barabe yuko boja kugira ico bakiza hano muri Walungu. Ariko kubw'amahirwe make ntabwo byakunze yuko binjira muri teritware ya Walungu, kubera ko iyi koalisiyo ya FRDC baciye bazibira amayira yose yinjira n'ayasohoka muri iyi teritware ya Walungu. Mwumve yuko rero Walungu uyu munsi yiriwe novuga ku muriro kuva mu gatondo gushika aya masaha y'ijoro. Urwamo rw'amasasu ntabwo rurashobora guhagarara. Abene gihugu ba hano muri teritwari ya Walungu abenshi kubera ubwoba biyugaraniye mu mazu, abandi bashwiragiye mu mashamba atandukanye kubera ko umuriro wakijwe n'iyi koalisiyo FRDC wari mwinshi cyane gose. Abo umutima wankiye ko baguma bigane mu mazu, abenshi baciye bashwiragira birukira mu mashamba atandukanye. Tubamenyeshe yuko ibyashoboye kononekara ntabwo mu by'ukuri birashobora kumenyekana, kubera ko aya masaha turiko turabashikiriza ko inkuru urwamo rw'amasasu ruracari rwinshi, aho inyeshamba zaje ziva muri Bukavu zikomeza kurondera ingene zinjira indani muri Walungu gutabara bene wazo bugaraniwe indani, mugabo babuze aho baca kubera ko iyi koalisiyo FRDC iri kumwe na FDNB bazibiye inzira zose zinjira muri iyi teritware ya Walungu. Muri Masisi hariho ibice byinshi byabereyemwo novuga intambara, aho hariho ibice byagiye bigaragara ko Wazalendo yagiye yigarurira, ariko kandi no ku rundi ruhande ibi nibice yagiye iratakaza kubera ubuhinga butariko buratworohera mu kwashikiriza inkuru. Mu nkundire ndabashikirize aya makuru yo muri Masisi, aho inyeshamba z'u Rwanda zigaruriye uduce dutandukanye, ariko Imana niyadufasha ku munsi w'ejo ibintu bikaba byagenze neza, tuzobashikiriza izi nkuru mu buryo bwiramvuye kandi mu buryo bumeze neza. Mu gace bita Kasheke hamwe na Bituna nuduce twari tumaze iminsi turimwo aba Wazalendo, mugabo ntabwo yari iminsi myinshi kuko hari haheze igihe badukuyemwo zino nyeshamba z'u Rwanda RDF. Uyu munsi igihe c'isaha 2 z'ijoro, ni mu masaha make cyane gose aheze, niho inyeshamba z'u Rwanda zashoboye kwigarurira tuno duce tubiri, Kasheke hamwe na Bituna, inyuma y'intambara ikomeye cyane yabahuje hamwe n'aba
Wazalendo. Tubamenyeshe yuko Wazalendo inyuma yo kuva muri tuno duce tubiri Kasheke na Bituna baciye novuga bimukira mu gace bita Kahutu. Kano gace kari Kahutu ntabwo kari kure cyane ya Kisheke na Bituna, bivuze ko bashobora umwanya nabo kongera kugaba ibitero muri tuno duce bakuwemwo muri rino joro ry'igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 11. Akandi gace Wazalendo yatakaje na gace bita Katoyi. Aka gace nako nyene karaye mu maboko y'inyeshamba z'u Rwanda. So tubibutse yuko ibi biriko biraba mu gihe ata minsi iheze izi mpande zibiri zose basinye amasezerano yo ayo bita accord de principe yo guhagarika intambara. Reka rero tubashimire mwebwe mubanye natwe muri aya makuru magufi tubashikirije. Tubibutse ko dufise ikibanza ca commentaire tugomba kuza turaganiramwo, twebwe twashikiriza izi nkuru na mwebwe mushikirizwa izi nkuru. Ariko kandi wowe udukurikirana utaragira sabone, tugusabe ko wogira sabone kugira ngo udufashe kwagura umuryango wa BInfo. Ariko kandi izi nkuru zikaba zikunezera, ntunanirwe no kuduhereza iyo like, ndetse unazirungikire na bagenzi bawe kugira ngo bashobore kumenya amakuru y'ibiriko biraba hano ku butaka bwa Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga binini muri rusange. Reka rero ndabashimire mwebwe mwari mubanye natwe muri iyi nkuru ngufi tubashikirije. Ubwo ndabipfurize ko mwogira ijoro ryiza, murare ahajyana. Ciao ciao.